imyaka 60 Uburundi bwikukiye na cyane cyane no munsi naho buca duhimbaza umunsi mukuru umwe bw'abarundi mwishiranga parseme sinuba ko arisekeza mugabo turateye akamo mu gihugu yuko teme yitwa cohesion nationale kunywana no gufatana mu nda kw'abarundi ko vyoba ibintu bigigurirwa deba guhara kuko tubona neza yuko ariyo ntango yo kugira igihugu cy'Uburundi kitinde cogorora no mu bindi bihugu niko vyagenze la cohesion nationale gufatana mu nda kunywana gusenyera ku mugozi umwe ko baroni kugeze mu bisanzwe cyo gisigura iki cohesion nationale gufatana mu nda nuko turashaka tuti mbiga no n'abarundi barumva yuko basangiye igihugu asati bada partenance nationale mbega abarundi barumva ko bashaka kubana vivre voir collectif mbega abarundi barumva ko basangiye kahise nakazoza bagwandanya kugasangira mbega abarundi barumva ko bashobora kuba bangana imbere y'amategeko mu mahirwe yo gushikira ivy'igihugu kungana amategeko canke mu mahirwe umuntu wese akumva ko yisanzwe mbega umurundi arumva ko hawa agaciro mu gushikiriza ivyo yifuza mu gihugu kubera ari umurundi adashobora guhezwa mu byo ashaka gushikiriza mbega mu Burundi nta bariko baratunga umurengera kandi bidaciye ku nguvu zabo ugasanga ubukene bumwe bamwe baja mu bukene budasanzwe ari benshi abandi hari umugwi muto ushobora kuri kwatungure ivyo rero nibazo bibangamira cohesion nationale ntabahezwa mu mabanga ntaba bibera ku mugabo ni ibintu byinshi rero bituma gufatana mu nda kw'abarundi gusubira tukaba tuvuga tuti ko kwifashe gute cohesion nationale yaragiramirwa nabi cyane kwiriki dufatiye ku myaka 60 Burundi bwikukiye uravye kuva Burundi bucikukira mu 62 gushika mu 2020 Uburundi ntibwigeze bugira agahengwe k'imyaka 10 yo gutekana abantu baja kukiva tanduru za politike bariko barumva ziriko zirazinga mu gihugu eheda karoro shobora kubigaruka ko bakiri bato canke nabandi bace bavyibuka twikukiye 62 mugaye imyaka ine ya mbere kuva 62 gushika 66 abarundi abo tuti aba turikuye kwinkwa bakava amahanga mugaye byaciye byagucobona neza ko hariho ingorane ubwa mbere bwikukiye hacatangura ryo rubanza bw'abagandagura umwami wa gasore abaganirwa wa gasore basanga harimo abo bita bakuze biwe abo bitwa abavyara bo kwase wabyo byose byaciye bituma intwaro yacanye arongoye ico gihugu umengo iramanitse mo kubiri amareta y'ico gihe muri yo myaka ine ya mbere harabaye amareta ashika ku 8 mu myaka ine haragandagurwa umushikiranganje wa mbere ikirimba c'umwami kirategwa mu 65 umushikiranganje wa mbere arahunga umwami arahunga igihugu gisigara atamutware gifise gushika 66 bimi ku mwundi mwami nawe nyene ntaragame acarasenyirwa acarakugwa n'intwara republika mu myaka ine gusa umbi byari baye mu Burundi mu 66 gushika 76 mu republika ya mbere haci hari ibintu bimera nka gutoteza abitwa para monarchiste bashiki intwaro ya cama kandi birumvikana intwaro nshashije ishaka gutoteza abitwa ko bahora bashiki ivyimiro bene ivyo 69 abantu baragandagurwa 71 twafere kumwe abantu baragandagurwa byo twafere ngumburanye bamwe barapfungwa abandi baratoke 72 bararagwa rirarenga ntaho binda kubisubiramo gushika 76 igihugu mingo kirakwa mu 76 ntwara Afrika ya kabiri gushika 87 imyaka ya mbere ibikorwa birakogwa mu myaka ya nyuma bimwe byo gukumirana birasubira biragaruka mashuri iki induru z'amashengero na leta biragaruka 87 intwara ya gatatije yagarikwa gatatije 88 ntega amaranga ati nakubonye amazira n'ubumwe bw'abarundi arasinywa 91 igihugu harataba amatake ngaho Bujumbura mu 93 imigambije kampanye ciba mu nduru zo kuzuriranira kabuze mu 93 umukuru w'igihugu aragandagurwa ubwicanyi bukwira igihugu cyose abantu barasubira guhunga haza na phénomène y'abadeplace haraza cyitwa convention de gouvernement muri ico gihe nayo nyene biranga ico gihe byarabaye aho bishika aho Burundi buja mu nama bugaserukirwa n'amadelegation abiri
umukuru w'igihugu afata indege agiye mu nama ya oyiwa umushiranganje wa mbere wacu afata indege ya premiti baca bahurira wundi ata delegation nimwe iramutse yindi aho urumva twari two tugira atawuramutse wundi bose tumva ngo bari mu nama habuye yagarutse mugira yambara gicira jamwo iradukonga tazira akabandanya ntuze amataki mikazakinama za Musaga nahandi amasezerano yarusha sinye intambara isasa nimera nibanda 2005 gushika mu gatanu amatora abaye barundi baravuga bati umugabo mushasha urashitse amatora arabaye kiraruha gahebo mugabo nawe nyene ushitse bibanza kugora muri za politike muri ibintu byabaye bya crise bya rajab umugambwe birawugora bigira ngo nabaraja baye nabahehe biranka ugasanga hakuja muri ryaterambere nivyo biriko birawubuha gindani mu 2010 bamwe barava mu matora bavuye mu matora wa mukuru wa FNL asubira guhunga hanze ngo bya DC ikibiri di tukaguma mu nduru za politiki mu 2015 ntawo kuri barabivuga tase mu bibiri bikiringa abantu barasubira barahunga ubwicaye gushika mu 2020 none gaheme ntihageze yuko tuvuga tuti ivyo bintu tubisezerere ngibiye bikigaruka muri iki gihugu cy'u Burundi nico gituma twavuga mu mwaka wa 2022 imyaka 60 two kwiyumvira ku buryo Burundi buzoragwa igihugu kimeze neza kuko ibijanye na cohesion nationale abantu bashaka gukumirwa na byinshi bashaka gukumirwa kubera amadini kubera ubwoko kubera imigambwe kubera intara n'ibintu byinshi nayo n'abantu bashobora kuja hamwe abantu bakagwi kabagenzi basanga inyungu n'umugabo bagakumira abandi ivyo ni ibintu rero n'umuntu ntazobara ngo nuko akumire gusa n'ubwo kashaka kubirwa no mu mugambi imigambi kumira ni ibintu byagiye biraboneka nico gituma tuvuga tuti harageze yuko yakoze nasigura tuyidebatako kugira dufate umuriro kuko nta gibona kimwe gishobora gutera imbere ico bibazo kitavyicariye none tukovuga ngo muri paraseme dusabiki muri paraseme tuvuga tuti kugira iyo nzu umushinga cohesion uboneke kujya babubaka inzu hakaba fondation hanyuma fondation n'umushinge hanyuma hakabi impome zifata inzu hama inzu gasakabo tuvuga ibyo gira fondation nibiki dufatira no ku bindi bihugu byose biragira fondation gatuti nubwo twadutandukanijwe nibi hari ibintu biduhuza ibi waba mu mugambo uyu waba mu bwoko ibi tubifatiye kugira tuvyibuke tubiha agaciro bidufatire yakoze twumve ko tubisangiye ivyo rero twe dufatira ku bintu bitanu ubwa mbere nivyo muri iyo fondation ubwa mbere ni kwibuka ko Burundi ari igihugu cabayeho kuva kera atari igihugu cabaye cashizweho n'abakolonizateri mu gihugu vyinshi bagiye baregeranya amatribi abantu badasangiye niki babegeranya mugabo igihugu cy'u Burundi mu gifaransa ni existence multiséculaire kizana kera sasa abadagi cyangwa babirigi bagishizeho ngo bagisanzeho kihari ico ni kiyoniere mami kigira kabiri twica dusanzwe dufise ururimi rumwe ni mico imwe ururimi rumwe ninde yovuga ko ari we yaruzanye muragira utoma tohoza batubwira baruzanye mu moko yishira mu Burundi abaruzanye abagwadobuse bavuga uruhe kera imbere ko badobota ikirundi ni ururimi turarusangiye hanyuma ikindi naco nubwo abarundi babarashwanye mugabo turafise amasezerano tumaze gusinyiranira yo kubana maho naya rero umwe gwarundi turiko duca duhimba harona yarusha yagiye kuyuhirira iyo ni yakini ntuze ikindi yindi yakane dushira nizi ncungu ivyumviro byaje bitweretse hariho umugana tori umugani dovuga gasore nandadayikyo twari tubashira kuri zijya noti tukagira iki nuko hari ivyumviro byavyo ufasha n'abarundi nyimba aho bahari ishuri rigigisha ivyo vyumviro vya ntizuze turaja kudepoza jere bedo fe gusa ku munsi umwe ngo tugenda ryamba discours ngira discours ya gwa gasore turayishiramo tukavuga tuti ibe centre culturel yo kwigisha culture politique yo kwigisha imico myiza ya politique ijya discours umvise ngena abantu
abatsinze ntimushira isoni ntimwishime nzobahana ntimutoteza abandi ntabyo mwumva turabikurikiza ngo twira ikindi kigira gatanu ni concept bushinga nahe yabaye okay burya barundi inose bushinga nahe berekana yuko ikintu biti mico myiza ko ari bituma society baho igihugu kibaho ubuntu kutabinjya kutagira iki ibyo ni bya twabisanze iryo zine ico kiyo mo bushinga nahe twarisanze nuko ko abakera bari bazi ingene society geza kuba ivyo rero duha fondation ibindi baje kuduha fondation inkingi zigirwa ni zine inkingi ya mbere dukorera n'ahandi byagenda ni inkingi ivuga ati ni gute abarundi batosura guteranywa n'ibintu by'amatora atunganywa gute imigango yokora gute abantu barashikira ku rubuga ku buryo atakintu na kimwe kijaye nivuga ngo abantu ngene bashikira ubutegetsi n'amatora gisubira n'ahandi cyo bita gouvernance électorale na transparence ibyo babanza kubisezerera bibera mu muco batutinda ibyo turabisezereye abantu bazorongurwa nuko batsinze byo kuri atakuvuga ati urazi yo amatora abaye ngo batayimeje ibiki baca bashaka kuvuga ngo ubutegetsi nitubwemera abandi bagaca bashaka kuvuga ati murabwemera mwanguha kubera ico ni kitugeza kugishikira niyo nkingi ya kabiri ni leta administration itikorera abayirimo batikorera bariko barakorera abantu mbega hajya vuga ngo utandukanye amabanga ya politike n'amabanga y'ubuhinga no kugira abantu bose bashobore kuba gushikira bayayigate dushatse ishoboke ibi byo kwerekana amatungo abo muri administration abo mu ntwaro imbere yo kwinjira no kuva no kubibutsa yuko batagiye kwihereza ijya batagiye kwihereza ibya ibijanye none ni na incompatibilité no kudahuza abantu batuti abantu bari mu nzego babwiza kumenya yuko uri mu nzego utabugira wihe amavantage canke utabugira wihereze kubijanye n'igiturire n'ibyo nk'uvuga uti ndumushikiranganje canke ndi mustanteri nshinga societe mbwa muri iyo societe yiwanje nukuvuga ko mu commune yanje nta wundi muntu asubira gushorerwa atari mustanteri canke ari uramata ugasanga yamabanga ya leta hakuyakorera ku nyungu z'igihugu ahubwo ugiye kuyatungira mu bikorera ivyawe haneze cyo bigende iyo rero niyo gafite egalite de cyane kuvuga ingene turamwe tuyubaka niyo inkingi hose niko byagiye ikindi cyo bagiye n'ubutungane bwo burazwi hari ubutungane bw'nyuma y'intambara severe bikira korera ariko ikiranywanisha n'ubutungane bwa misi yose butuma uvuga uti ubutungane burahari burakingira abantu si bwa butungane bw'uwatsinze gusa uko tumenyere ko umuntu agiye ku butegetsi umengo abatsinzwe ubwo butungane buca mena butungane buzokingira bose n'utakiri ku butegetsi ndagifite inguvu bukamukingira donc abantu bose akumva yuko ubutungane buhari ivyawe bubikingira iki mugabo niwe bwa butungane ati we kugiwa FM nyanda bukoresha buguhona nawe yaturi yawe niyagera abasubira canke bakavuga ati bashaka gutangira ndabukoresha aho tukiza kwashikira inkingi ya kane rero ni ya kane niyo tuvuga tuti action citoyenne dynamique no kuvuga abantu n'abanyagihugu bati baraza amategeko abakingi baraza amadroit yabo barashobora kumyataha bararenganijwe baraza ibyo barekuriwe n'amategeko barashobora kubaza bati ico bitarodova bita amategeko ibyo baranguye umutegetsi arumva yuko ashikiriye abarundi ashobora gusigura ivyo yaranguye iyo rero namizama ya masute civile n'ama radio yanyu n'ibinyamenyesha makuru bituma abarongo yabandi bumva no kwidegereza mu gushinga imigambi libre entreprise n'ikintu gikomeye batashobora gushinga imigambi batangoye nk'ishirishira hamwe privé ngatera imbere bataje kungura batagize ukuntu yaje ntaje kuma ivyo yo nindi nkingi yubaka izo nkingi zine rero urica imwe yose bakayicarira ni gute tuyubaka kugira ruye nubwo ubufise ya fondation izo nkingi zitahari ya fondation ishobora kukujoga icanyuma rero niyo ni ya twatire ni terambere vision y'iterambere ni tuvuga tuti terambere kuko nubundi kweza gushigikirwa n'iterambere mbega dufise ubutunzi kama buhe no potentialite nibiki twoshira imbere turondera uburyo gute tugira ama infrastructure y'ubu tugire neza abantu baro bose batu ubutunzi uko buriyongera rero za nkingi zihari
na ya fondation nababwire nukuri igihugu cy'u Burundi kirashobora gufata intumbero nk'ibindi iyi vision de development n'ahandi baratinda bakayishikira mugabo tudafashe iyo fondation bigiye ngo tuti fondation duhagarara ko niyi cyo tuti ibi tuvuze so kuva ko ari byo bishobora nabandi boshobora guterera n'ibindi bagashira mu bintu cyangwa tuti kiniki ni nk'intererano dutanze kandi dusaba yuko nabandi bogira inco bayivuze ko mugabo fondation biza ko hari impome tukazubaka n'inzu kayisakara n'ibindi bihugu niko byabigende tukaba duvuga tuti imyaka 60 twimirije guhimbaza y'ukwikukira itumose twiyumvire dusezerere Burundi uburongozi buhari no munsi nabwo tubusaba kubona yuko kuva mu 1962 gushika mu 2020 abarundi bararushe kandi si kuvuga ngo nuko haba mu kuntwaro imwe bitabona arashi constitutionnel ya mbere yatwaye biraba haba ku ntwaro z'umugambwe umwe z'igisoda induru ziraba haba ku ntwaro z'imigambwe myinshi induru ziraba umva hari ahantu tugwaye turiza gukira ubibona kereka sinwa intwari harumva tuguma muri bya bintu hari ahantu ro tugwaye aho hantu rero turasaba ubutegetsi uburongozi bushasha ko gufatira ko leadership n'umvo hagatangura ibintu byo dusezeresha byo tuma dusezerera ayo mabi twabonye igihugu gifata intunge ntagira umuntu numwe arenganywa azira ikintu kandi cyo kwari Uburundi musanzwe tumaze kwitwa abarundi niyo bita appartenance nationale aba mu mugambe kana n'umurundi aba mbo kana n'umurundi aba munyengozo umunyamuramvya umunyagitego umunyabururi n'umurundi abo mu katolika abo mu protestant n'umurundi akorero tuti ibyo n'umurundi none ntahezwa ntagira ibyo rero n'ibintu bihambaye twashaka yuko leta yoshikira harabaye ya forum national de développement mugabo n'umuri aho twaza tuti ikibazo ca cohesion nationale kiguma ari ico kibanza kuza kugira iterambere rishobore gufata umuvuduko.